akanumvise nyene iteka yosubira kakadusigurira neza kuko nivyaba bitarahinduka ARCT itwarirwa muri presidence nivyaba bitarahinduka ko ndabiheruka kera hanyuma iyo organe nayo ikabizotwarirwa mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ibi vya numerique n'ikigega ca leta akarero kaciye gatuma numva umengo ngaha yosubira gatanga umuco ukwiye kuko turavye nubwo hariho collaboration entre les services gouvernementaux kuja gukontrola umuntu ari hejuru yawe ntivyoroha bujejwe ivya numerique nagomba kumva uruhara rwanyu nka ministère nuruhe ukungene muzoshaka gukorabora na ministère izobijejwe iyo agence kuko vyinshi muzaba mubijejwe ari bijanye n'amadone y'abantu canke ari bijanye na sécurité etc. Mugabo tukabona yuko hariho ikindi gisata kidatwarirwa mu bushikiranganji arico kizobika arico gifise responsabilité y'aya madone kandi amadone araba yabene gihugu bujejwe none ntimubona ko hashobora kuba intambamye mu gukoresha ayo madone abitswe mu kindi gisata mutajejwe canke mutayafise ko accès n'ingoga kugira ngo mutrete izo dossier mu maguru masha rero kuri ico nabona yuko ikibanza cojamwo ayo madone mwociga neza kugira ngo abakeneye ayo madone vyorohe na cane cane n'ibijanye na protection vyorohe kuko wewe ni wabikenera ico gisata kitari iwawe bizogorana yuko uzigira ko accès kuko uca ku wundi mugabo kandi nawe musa nabangana cavuga ati jewe nanje fise ukuntu nitunganije nibaza yuko ico kibanza muciga neza nyakubahwa murakoze. Murakoze cyane nyene iteka kuri aka kanya mu mpaye mbanze gushima kino cegeranya umugwi wamaho wakoze urabona by'ukuri ko bagikoze neza nk'uko mubishikirije mugabo kandi dushimire nyakubahwa umushikiranganje kuri ino nteguro y'ibwirizwa biboneka ko rizofasha vyinshi muri ibi vy'ubuhinga bwa none cane cane kuraba ko atabarengera urugero abandi mfise akabazo gatoyi nyene iteka si kanini gafatiye ku nyishu nyakubahwa mushikiranganje mwatanze ku kibazo ca mbere umugwi wamaho wababajije aho hageraho muvuga muti néanmoins la RCT peut se retrouver parmi les responsables de traitement donc susceptibles d'être contrôlés par l'organe de traitement de données à caractère personnel akanumvise nyene iteka yosubira kakadusigurira neza kuko nivyaba bitarahinduka ARCT itwarirwa muri presidence nivyaba bitarahinduka ko ndabiheruka kera hanyuma iyo organe nayo ikabizotwarirwa mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ibi vya numerique n'ikigega ca leta akarero kaciye gatuma numva umengo ngaha yosubira gatanga umuco ukwiye kuko turavye nubwo hariho collaboration entre les services gouvernementaux kuja gukontrola umuntu ari hejuru yawe ntivyoroha nabivuze n'ivyaba vy'ukuri uko ndabiheruka RCT igitwarirwa muri presidence iyi nayo twabonye ko izotwarirwa muri ministère ya finance aha ndumva umengo hazoba kantu vyotuma kumburiza organe zibiri gukorana canke nkuko mwabivuze ku imwe gukontrola iyindi ikontrola yitwarirwa hejuru bigoye nkaca nibaza ntubwo ntivyari vyiza canke ntivyari kuba vyiza kwiyo organe igiye kuba créé nayo yari gutwarirwa muri superstructure gutyo vyokumvikana kuko murabona ko izoba bifise mission igoye izoba ifise mission itoroshe itwarirwa mu bushikiranganje je ndabona yuko hari haho bizohava bigoranira
mugabo iyaba nayo nyene iri muri superstructure aho vyokoroshe. Nako kabazo nari numva umengo yosubira akatubwira neza kuko nagafatiye muri ino nyishu yatanze ku kibazo ca mbere umugwi w'amaho wamubajije. Murakoze cane nyene iteka karako. Honorable Leonard. Murakoze nyene iteka. Naje ni complément par rapport y'ikibazo Honorable Sabine abajije. Nashaka kubaza nti burya iyi organe by'ukuri yoba yari ikenewe. Nta kuntu amamisyon izohabwa ya organe de protection des données à caractère personnel, amamisyon yoronse yo kwinjira muri ARCT kuko ndabona ko umengo hariho risque yuko hozohava haba chevauchement au niveau des missions, na cane ko nkuko Honorable Sabine yarabivuze urwego rutwarirwa muri ministere vyoshika rugakontorora urutwarirwa muri superstructure. Murakoze nyene iteka. Honorable Ukadi. Urakoze kumpa ijambo n'iteka kugira ngo nshobore kugira icyo mbajije kuri projet de loi. Nanje nagomba gushima iyi nteguro y'iri bwirizwa kuko jihageze kuko twari tuyirindiranye gishika cinshi, kuko turavye mu Burundi turacari inyuma, ayandi mapeyi ari en avance mu gukoresha ivy'ubuhinga bwa none mu kunimeriza amadone y'abenegihugu. Rero integuro ijehageze, nagomba kubaza ku vyerekeye utubazo mfise nka tubiri. Ndahera kuri article 42 aho hazoca habaho une agence izoba isharije ya protection des données à caractère personnel, mugabo ikaca itwarirwa mu bushikiranganje bujejwe ivya ekonomi numérique. Nagomba mbaze muri ministère ya intérieur, mwebwe muzoba mufise novuga nk'uruhara uruhe canke dogere izihe kugira ngo mushobore namwe kuzokontorora iyo agence, kuko nk'uko mwaje kubidushikiriza murabona yuko harimwo volet ijana na kuraba abenegihugu, amadone y'abenegihugu murabiraba na mwebwe, tandis que la technicité izoba iri muri iyo agence, mu bazoba bariko barakora muri iyo agence batwarirwa mu bushikiranganje busanzwe bujejwe ivya numérique. Nagomba kumva uruhara rwanyu nka ministère nuruhe ukungene muzoshobora gukorabora na ministère izoba ijejwe iyo agence, kuko vyinshi muzaba mubijejwe, ari bijanye n'amadone y'abantu canke ari bijanye na sécurité etc. Ikindi nagomba kubaza, turavye iyo agence nyene yitwa parizo protege kandi gatreta les données. Nagomba kubaza, hariho décret nabonyemo yuko ari izo shiraho ingene bazokora. Nagomba kubaza, est-ce que la collecte des données nibo bazoyigira canke sinzi ko bizoba biri muri iyo décret? Nari numva umenga tuyise kwa ari izo treta canke ga protege les données, ucumenga iyi loi excluwe la collecte des données, l'enrôlement des données ku benegihugu. Naca numva umenga jewe muri iyi loi hari kujamwo nk'agashapitre canke paragraphe yerekana none bazoza gutreta les données zitabaye collecte. Numva umenga hari hagahaze muri iyi loi. Hama kukindi nagomba kubaza kuri question numéro 2 babajije kuri article 2, hari haho ntatomokewe neza, mwodusubiramo mukadusigurira ivyerekeye le responsable du traitement
ou sous-traitant ni amaterme numva nta kompenye neza canke sinzi ngira ngo nukubera nyene tutaronse umwanya wo kubisoma neza numva umenga mu bidusigurira neza iyo agence nibi vyerekeye aba responsable de traitement des données nabonye ko harimwo n'ama punition aho umu responsable de traitement azoba yagize amadone kutariko canke yagize iki nagomba kuvyumva neza numvise umenga sinabitahuye neza ivyerekeye by'aba responsable de traitement abasutreta n'abandi canke abazoba bajejwe ico gikorwa murakoze kuba mwampaye ijambo nyene iteka. honorable icyo kintu bagitangiye akarorero nibaza ko ari kubera utamwa ariko agafana ko nibaza kukanywa baduhaye akarorero duca twumva n'ingoga bavuze Brarudi Brarudi bifise abantu igera ni le responsable du traitement des données mugabo baca baduha kandi karorero kundi musutreta wa Brarudi mega canke mega ntuzi carico urumva rero ujya mu mega aca basutreta kuko urumva nusutreta wa Brarudi urumva nimbe hariho abakozi Brarudi isanzwe ikoresha uwo nawe akaba ari umusutreta wa Brarudi c'est supposé yuko ba abantu bose n'abajya bakorera muri mega bose amadone yabo ni nkuko yoba yari ya Brarudi mugabo urumva uwo wundi w'umusutreta nawe aba yafise ko accès nyakwa mushikira nganje abo nabo bashoboye senda barengere narinzi ku ruhande yanje byose byuzuye reka mbere iburyo murakoze kumpa ijambo nyene iteka murongoye rwego rwa sena na jewe nafise utubazo dukeyi bivanye n'inyishu zagiye ziratangwa. Ikibazo ca mbere nashaka je ndabona yuko iri tegeko vy'ukuri rirakenewe turavye ibihe tugezemwo na tekinoloji ngene ingene itera imbere, ariko birakwiye ko isigurwa neza kugira umwenegihugu yumve neza ico ahamagariwe kugira. Ica mbere ni ukumenya mbega bizogenda gute umunyagihugu izo information izo doni zizotangwa gute, ni bandi bajejwe kuzikolekta, ibisabwa kugira bagiye gukolekta izo doni bipfuza zo ku muntu hariho ibisaba impapuro bakamenya bati tuzogenda ibikenewe nibi kugira abantu bitegure en conséquence. Hanyuma amadone nayo muntu mbega uwo muntu azogira accès kuri ayo madone azoba yafurnishije amweka. Ikindi naco hariho rusansuma iheruka nibaza ko aza kuducira ku mayanga ingene bizogenda mu ncamake ingene bamvizaja gukolekta ayo madone n'ingene azoba protege kuko bavuga ko ari itegeko rijanye no gukinga amadone a caractère personnel. None bizogenda gute mu bijanye na collecte y'ayo madone? Ko hari amarosansuma iheruka kuba abanyagihugu baratanze imyidondoro y'ibintu bitari bike ku bijanye n'ubuzima bwabo. Ayo madone yatanzwe mu kigo cagize rusansuma nta kuntu moyakoresha nayo kugira ngo uburyo bwokoreshwa mu gusubira kugira collecte y'ayo madone bugabanuke, mukaja kurondera ayo madone ku vyo batashoboye gushikako bivanye n'ivyo mukeneye. Ikindi nico kijanye n'ingene n'inzego zizokora
mu kubijanye no kubika gukinga ayo madoni. Twabonye mwebwe nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu, nimwe mwaje kudushikiriza rino bwirizwa, iyi nteguro y'ibwirizwa. Biboneka koko ko ari mwebwe muzorikenera cane, ayo madoni ari mwe muzoyakenera cane. Mugabo tukabona yuko hariho ikindi gisata kidatwarirwa mu bushikiranganje, arico kizobika, arico gifise responsabilité y'aya madoni, kandi amadoni araba y'abene gihugu bujejwe. None ntimubona ko hashobora kuba intambamyi mu gukoresha ayo madoni abitswe mu kindi gisata mutajejwe? Hashobora kubaho fuite, ugasanga iyo fuite itumye nkumbure nka mwebwe mujejwe mu by'umutekano biciye bituma nk'inkozi z'ikibi zidashobora gufatwa, canke mudashoboye gutohoza neza ivyaha vyakozwe kubera ayo madone yashoboye gutakara, canke mutayafise ko accès n'ingoga kugira ngo mutrete izo dossier mu maguru masha. Rero kuri ico nabona yuko ikibanza cojamwo ayo madoni mwociga neza kugira ngo abakeneye ayo madoni vyorohe, na cane cane n'ibijanye na protection vyorohe, kuko wewe ni wabikenera ico gisata kitari iwawe bizogorana yuko uzigira ko accès, kuko uca ku wundi mugabo, kandi nawe musa n'abangana acavuga ati jewe nanje mfise ukuntu nitunganije. Nibaza yuko ico kibanza muciga neza nyakubahwa. Murakoze. Arakoze cane. Nyakubahwa mushikiranganje, ikibazo cagumye kigaruka ku bijanye na cane cane ku bazobika aya madone. Mbega leta mu kwiyumvira yuko aya madone yoba ari ahantu, ntiyaragera minisitiri, urashaka uburigumiye hajya kandi burashobora kuvuga wicaye. Aya madone leta iriko irarondera, irafise igituma iriko irayarondera, no kugira no mu gutanga impapuro zimwe zimwe haba hari hayarimwo uyabonye aho nibaza nka carte d'identité biometrique, kugira zibe ziri muri iyo karata, ku buryo ushobora kuzibona ukazisoma ukoresheje appareil, ukabona ati amara y'umuntu ni kanaka kubera izo done mwazidandifiye. None ko iyo carte d'identité izotangirwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ndiko nogera ko vy'abandi bavuze, kubera iki aya madone atagumye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo bari habikwa, na cane cane yuko ari bafise ni polisi, kuko aya madone bazoyakenera muri vyinshi, haba mu kudetecta les infractions ziba zakozwe hirya no hino. Ibi vyose nibaza yuko ko le ministère des finances ibifise iki gisata ca numerique ni sawa, mugabo sinibaza yuko ari yo cibika ibi bintu. Nibaza ko na confiance nyinshi kubene gihugu kugira batanga ayo madone bo yigira cane kurushiriza ubushikiranganje, boyigira ubushikiranganje hagati mu gihugu gusumba aho baza kwigirira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta. Kubera iki? Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bugenda gushika muri zone, none ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bizoca bigenda gute? Ni compliment nasize ko muraza kuduha umuco. Reka ubu naho ngaruke nariya droite, reka nja gauche naho. Murakoze nyeniteka kuri uwo mwanya mumpaye. Ikibazo na jewe ngaruka ku nyishu yatanze ku kibazo ca mbere, aho bari bamubajije ati iri bwirizwa ritegekanye gushiraho urwego
rujejwe gukingira ibitororokanywa vyerekeye umuntu ubwiwe, aho bamubajije rero si la devenait que les données à caractère personnel soit dévoilées, ico bategekanya gukora. Mugabo mu nyishu akaba yavuze yuko les risques sont minimes. Kaba rero ntibaza ko les risques zoba minimes, d'autant plus que les données ziba zabaye collectées mu bushikiranganje mujejwe, nubwo mbona yuko bitazoba ariko bitwarirwa iwanyu. Gaca mbona rero ko ino nyishu idahuye n'ibitegekanywa mu ngingo ya 42, aho bavuga yuko l'organe de protection des données à caractère personnel contrôle le traitement des données à caractère personnel et veille à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en œuvre conformément aux dispositions. Mbona inyishu mwatanze itandukanye niki. Hama ikindi naco nariko numvirije urwo rwego ukuntu rukomeye, nariko ndiyumvira ni mbe mwoba mwiyumvira le profil du responsable de cet organe izo bimeze gute. Murakoze. Urashaka kuja kwiga mu mahanga, gutembera, gukorera cyangwa kwivuza, yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe, tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka. Uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress, aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 26. The best trip ever. Ni washika uzombwira.